Hano ndi kuvugira muri Uganda hasanzwe habariza organization yitwa Isaac Hope Initiative. Uno n'umuryango wabishize hamwe biganjemwe abakiri bato mu ntumbero yo gufasha gutera impunga batishoboye. Isangemwo baza nimbuta hataho uyutiwe uri Uganda gukora iki canke se washitseyo gute. Isangemwo sobanukirwa ivy'amateka. Amateka utopfa gusanga handi. Isangemwo nawe. Jewe wumva nitwa Ndayiragije Fabien, ndi mugenzi wanyu kuko ndabaha ivyo mukunda, ariko sindi mugenzi wanyu kuri microphone kuko kugira ngo mwese mwisangemwo binsaba guhindura ibihugu n'indimi. Naho rero ubundi Uganda mu vy'akazi. Naho isangemwo nkurikira maze ndagutembereza isi mu kanya gato nkako guhumvya. Isangemwo iruhande yuko no muryango usanzwe ukorera ibikorwa vyo gufasha ngaha mu gihugu ca Uganda, uwazanye igitekerezo cy'uko no muryango wobaho akaba ari nawe muyobozi w'uno muryango Shalom Isaac Wasakisa yavukiye muri DRC hama bimpunzi muri Uganda. Ariko no munsi nkoreye ko kino gikorwa jewe ndi muri Uganda. Shalom Isaac Wasakisa wewe atuye United States of America, atuye USA. Isangemwo ntibigucange ndi hano nkayisangemwe kugira ngo nawe wisangemwo nasobanukirwe buri kimwe. Isangemwo nawe. Ino organization canke se no muryango wabayeho muri no myaka ya 2023, ariko bitavuze ko uno muryango udafise ubunararibonye mu vyo gufasha kuko umaze imyaka irenga 2 yose uri kurakora bino bikorwa vyo gufasha. Umuryango canke se itsinda Isaac Hope Initiative rifasha buri muntu wese atishoboye, ntirivangura, ntirikumira. Uno muryango ntucagura ugiye gufasha igihugu avamo, mu vyaro, mu misozi no muryango ujayo, mu miji naho nyene nuko wishikirayo, mu mavuriro, mu mashengero, aho hose uno muryango urahisanga. Isangemwo ngibi birango biranga uno muryango wa Isaac Hope Initiative, aho uno muryango mwiza ukomoka naho barizwa muri aka kanya. Isangemwo iki mwakomeje kubona n'ikirango logo ya Isaac Hope Initiative Organization. Logo yayo nuko iteye urayibona. Umuyobozi w'uno muryango aba USA nkuko nabikubwiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno nawe akaba yitwa Shalom Isaac Wasakisa. Groupe itsinda canke se organization nkuko nakomeje kubivuga yitwa Isaac Hope Initiative. Uno muryango ukomoka hanyene Uganda Kyangwali, ahabarizwa ikigo c'impunzi mu karere ka Musisa, block ya 55. Motto of the group is United Hope Driven by Purpose. Bimwe muri bikuru biranga uwo muryango nivyo. Isangemwo nawe rero. Isangemwo nawe. Isaac Hope Initiative Organization n'umugambi n'iciyumviro cyo gufasha abatishoboye. Iciyumviro ca Shalom Isaac Wasakisa yaraciyumviriye maze agishira mu bandi baracakira neza bagikorerako. Uyu munsi Isaac Hope Initiative Organization n'abatera mpunga, ariko kandi kubera ko igikorwa cyo gufasha kiba ari igikorwa kitoroshe, Isaac Hope Initiative Organization irashimira nayo abitanga batiziganya kugira ngo nayo ishobore kubikora ivyikora. Irashimira nayo abatera mpunga bayo bayifata mu mugongo. Isangemwo Isaac Hope Initiative turashimira vy'umwihariko bano bantu bakurikira. Uno wa mbere nkuko mumubona agaragara ku ifoto yitwa Mungu Joshua. Uno wa kabiri nkuko agaragara ku ifoto nawe yitwa Baraka Timothy. Uwa gatatu nawe yitwa Serukiko w'Imana. Kane nikizigenza Shalom Isaac Wasakisa, director of the group. Bano bose turabashimira cyane gose kuko badahemukira umuryango Isaac Hope Initiative. Isangemwo Isaac Hope Initiative Organization irashimira cane umuyobozi wa village Musisa, Serukiko w'Imana. Natwe abanyamuryango bose ba Isaac Hope Initiative turabashimira cane. So twese hamwe muri rusange abafashijwe n'abashingira intahe ivyo tuzi, ivyo twumvise n'ivyo twabonye, turashimira cane umuyobozi Shalom Isaac Wasakisa, umuyobozi wa Isaac Hope Initiative Organization. Uno ni nawe mutera mpunga wa mbere akomeye cane muri Isaac Hope Initiative Organization. Turagushimira cane mutama. Isangemwo dushimira cane n'abanyamuryango bose ba Isaac Hope Initiative. Muri abanyamurava buzuye urugwiro. Mwese nk'abagize uno muryango canke se rino tsinda turabashimira cane. Muze muhorana umutima mwiza wo gufasha. Sinogira ntakubwiye ko hagize ico baza canke ushaka gusobanuza kuri uno muryango, wobariza kuri izi nimero uri kurabona kuri screen yawe. Biruka ari nako kandi ndakubwira ngo nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.